isi hayitubwira ngo abantu bose basenga ngo bakwiye kwemera yuko ngo ari abana b'Imana. Mbere ubavuga ngo yaba usenga aciye ngo kuri Kiranga, n'uciye kuri Yesu, n'uciye kuri Confucius, n'uciye kuri Buddha, ngo abo bose ngo baheba ngo gihambaye ngo nuko bashika ku Mana. Ibyo bintu sivyo. Hariya mu Byakozwe n'umwaka 12 havuga ngo kuko atarindi zina twahawe abantu bashobora gukirizwamwo atari izina ryande. Oya rivuge ryande. Amen. Muri iki gihe Imana isuzuguritse, muri iki gihe Imana ikangatse, muri iki gihe Imana iri kwivugwa nabi. Eliya naje kuvugira kuri Eliya sinziriye, Eliya ari mu vyaha, Eliya ariko akora ibibazo Imana igiri kugira neza, ikeneye kugukoresha. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kuducura. Arakoze cyane. Ndagira mbanze ndababwire yuko nijoro Yesu yaramvyuye mu ijoro, aca arambarira ngo naramenye ko hari igikorane. Naranezerewe. Mfasha tumushimire Yesu. Haleluya. Amen. Yarabimenye. Yesu yarabimenye. Haleluya. Ababihaye agaciro twongere dushimire Yesu. Haleluya. Haleluya. Yarabimenye. Nagira ntangariza aka karere ko muri Buhumuza, Yesu yarabimenye. Haleluya. Yarabimenye. Haleluya. Naranezerewe. Hari ibintu byinshi yaciye yambarira azokora. Mfasha twongere tumushimire. Haleluya. Nukuri sindamubesheye. Amen. Nanje rero ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndanezerewe mu mutima kubana namwe. Amazina nitwa Iyakaremye Prosper. Nsanzwe nkorera ibikorwa by'Imana mu ishengero ryacu ry'Igishiha, nkorera mu bubwiriza buri mu gipolisi Makamba. Nagomba muri kano kanya nanje nze kubasangiza amajambo y'Imana yongera kuri aya majambo abakozi b'Imana bamaze kutwigisha. Jewe uyu mukozi w'Imana ariko arigisha, hari ibintu bibiri vyaciye biza mu bwenge bwanje. Ikintu ca mbere caje mu bwenge bwanje, namenye yuko iyi Imana iriho. Ibi bintu twizeye, ibi bintu twakurikiye, si ibintu vyaremwe n'akenge k'abantu. Ibi bintu birabaho. Amen. Iyi Mana twizeye ni Imana ibaho. Ni Imana ibaho. Icya kabiri nabonye nuko n'iri jambo ryayo twizeye ni iry'ukuri rwose. Iri jambo rirarengeye ibintu byose twize mu mashuri, rirarengeye ubwenge bwose iyo bugera. Iri jambo ni iry'ukuri. Imana ishimwe. Nagomba mvuge ya mesaje wa mpamana. Ndasenze mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Amorebo ninito. Haleluya. Mitima yacu inezereze.
ukora ibikomeye nk'ukuri. Ibi bintu byose byakozwe mu isi y'umwiza turabihinduje ubusa mu izina rya Yesu. Turamataroboka. Aleluya. Temo. Amen. Idiborebo. Amen. Nurabosiredo. Amen. N'umukozi wa shetani yicaye hano turamunetrarije mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibyiwe byose turabigose. Ego. Haleluya. Yesu. Haleluya. Iki gikorane warambariye kukeneye kubahora. Turasenze umuntu wese ari muri iki gikorane umuhuze n'ibihe byiza byiwe. Haleluya. Haleluya. Utunezereze. Tubisengesheje Yesu umwami wacu. Amen. Muvyagire Yesu abahezagire. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere c'Abami igice cya 16 dusome 31 tuzageza kuri 17 ku murongo wa mbere. Haleluya. Imana iguhezagire. Buno bwiza bw'Imana numva hano bugusanga aho uri bugushike ko mu izina rya Yesu. Muri iki gitabo cya mbere c'Abami 16 31 turasoma tuca dushika kuri 17 umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi nk'aho umenga byamubereye ibyoroshe kugendera mu ngeso za Yerobowamu mwene Nebati, agereka ko arongora Yezebeli umukobwa wa Etibayali umwami w'Abasidoni. Aragenda asaba Bayali abariyasenga, mbere yubakira Bayali igicaniro mu ngoro yayubakiye i Samariya, ashinga n'inkingi za Ashera. Kandi Ahabu yakoze ibyo gutera umwikomo Uhoraho Imana y'Abisirayeli kurusha abandi bami bose b'Abisirayeli batwaye imbere yiwe. Kandi ku nganji yiwe niho Iyeri w'i Beteli yubakiye Yeriko, acubaka umushinge waho abura umwana we w'imfura yitwa Abiramu, maze agitera ibikingi by'amarembo yaho abura umwana we w'umuhererezi yitwa Segubu, nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryavuze rivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Bukeye Eliya w'i Tishubi, umwe mu bagerereye i Gileyadi, aragenda abarira Ahabu ati, ndakurahiye uhoraho kuhoraho Imana y'Abisirayeli ari we nyene savye yuko atakime kizotonda canke imvura ngo ikoroke muri iyi myaka atari jewe ndabivuze. Amena. Nagomba muri iyi minsi tuzomarana nsenze Imana narose ijambo rivuga ngo Eliya garukana icubahiro c'Imana. Eliya garukana icubahiro c'Imana. Muri aka kanya k'imbere ya saa sita ngira nza kuvugana namwe igihe Imana ihagurutsa Eliya ngene cari kimeze. Eliya n'umuvugishwa umwe mu bavugishwa babayeho mu isezerano rya kera. Abasobanura Bibiliya bamwe bamwita ngo n'umupantekote wo mu isezerano rya kera, kubera ibikorwa Imana yamukoresheje, ukuntu Imana yakoranye nawe byari ibintu bidasanzwe. Kandi ngo tuzovyiga mu nyigisho zikurikira muzobona ko afite n'isano n'ingene ukwizera kwacu kumeze. Rero inyigisho yacu niyi: Eliya garukana icubahiro c'Imana. Mwogasubiramwo ko mukavuze bukebuke nimubihambije. Eliya garukana icubahiro c'Imana.
imana ibahezagire. Eliya ni ijambo ry'igiheburayo rigomba gusobanura ngo uhoraho niwe mana yanje, uhoraho niwe mana yanje. Imana rero ihagurutsa Eliya cyari igihe kibi. Igituma muri ino minsi imana ikeneye ba Eliya ngo bongere bagarukane icubahiro cy'imana yacu, ni kubera ni igihe kibi. Yandikira Timoteyo Pawulo mu cyete cya 2:3 yamubwiye ngo ari kumenya yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe ngo bimeze gute? Bigoye, bimeze nabi, bibuza abantu kugoroka, bigwanya ukumenya imana. Ibihe abantu baja mu bikorane bakumva ijambo ry'imana mugabo ntibahinduke, ntibamenye ukuri, bakaguma ari babandi. Iki gihe rero nico ijambo ry'imana rihaya riravuga ngo Eliya garuka n'icubahiro c'imana. Iki gihe kibi rero ca Eliya hari igihe inyuma y'ivyari vyabaye ubwami bw'Abisirayeli burigaburamwo kubiri, haba ubwami bwa ruguru n'ubwami bwo hepfo. Muri ubu bwami bwa ruguru rero igihe imana ihagurutsa Eliya hari ku ngoma y'umwami yitwa Ahabu. Iyi ngoma nk'uko twayisomye yabaye ingoma mbi. Uyu mugabo Ahabu yarahevye umutima wiwe arawutanga, awuhebera gukora ivy'imana yanka, anyuranya n'imana. Hanyuma muri kunyuranya n'imana aca vyongerako kuzana uyu mugore yitwa Yezebeli. Amaze kumuzana baca batanguza mu gihugu c'imana, igihugu citirirwa imana, igihugu c'amasezerano. Baca bazanamwo gusenga imana yitwa Bayali, baca barayizana. Iyi mana yari imana isengwa mu karere kaho. Ivyo hanze ya Isirayeli birinjira, ibishaniro vy'imana ntivyaba bikibaho, ariko hacabaho igicaniro ca Bayali. Reka mbabwire amabi makeya ya Bayali. Bayali yari imana bizera ko ari imana ituma abantu baronka imvura, bibaza ngo ni imana kandi ituma abantu bimbura. Banizera ngo ni imana yatuma abagore n'abagabo baronka abana. Imigigwa y'iyi mana yari imigigwa igwanya imana cyane. Reka mbabwire ibintu bibiri gusa, ibindi ndavyihotse. Kimwe, iyo basenga Bayali hariho umwanya abaherezi ba Bayali baca basambana n'abagore basanzwe b'abaherezikazi ba Bayali. Ivyo bakabikorera aho bagiye gusengera Bayali. Ikindi kibi kandi muribuka ko mu Bisirayeli imana yarababwiye mu ibwirizwa ry'indwi hariya kuvayo 20:14 yayababwiye ngo ntugasambane. Ariko iki gihe ca Ahabu Bayali yazifise abaherezi bashika 450, kandi iyi Bayali yari ifise iyindi mana bigendana y'ingore mu Bisirayeli. Imana y'ingore yitwa Ashera. Iyo mana nayo yari ifise abaherezi 400. Rero Isirayeli ubuherezi bw'ukuri ntabwo ari bukiriho. Ibimazi mu bimazi batanga harimwo ibimazi
abo baherezi baba yari bitwa ibishegu baca bavuza ingoma cyane kugira ngo amajwi y'umubabaro y'umwana ariko arakeregwa ababyeyi ntibayumve, bagaca babwira ati bayari iri kwirashima ikimazi, iri kwirakira. izi mana nizo zasenga igihe cya Ahabu. hanyuma rero icyo gihe imana ihari irabyitegereza, imera nk'iyihoreye, nk'uko umenga n'ibisanzwe ntibabigezaho. baca babona ko n'ijambo imana yavuze atari ryo. nicyo gituma Yosuwa igihe bafata Yeriko yari yaravuze ati umuntu azosubira kuvyura kubaka Yeriko agitanguye fondasiyo azobura umwana wiwe wifura, ariko yatera ibikingi ahetse iyo korotire y'Yeriko azoca abura umuherezi. haca haduka umugabo i Betelehemu agayana, asuzugurana, yishima, yishira hejuru y'ijambo ry'Imana, ariyumvira ati ngira ngo ibi bintu ntibizoba. aca aragenda, ngira ari umu-enjeniyeri, aca aragenda ati ngomba uru ruzitiro ndagwubake. aragaya icyo Imana yavuze. reka mbanze ngaruke gatoya. iki gihe ni kibi, abantu baragaye iby'Imana yavuze, abantu barasuzuguye Imana ku buryo basigaye baririmba basambanye, abantu basigaye bagaya Imana ku buryo baza mu ngoro y'Imana ari abarozi, abantu basigaye bagaya Imana ku buryo baza mu ngoro y'Imana buzuye amacakubiri. kandi Imana ivuga ngo ibyo urabikora nanjye ngahora. ngo ukibaza yuko mwanye nawe rwose. munyihanganire vuga ikintu kigoye. hari n'ibintu bibi abantu bakora bakaza no ngaha bagahagarara ahamagaze nyine bakahagarara neza, bakoze ibintu biteye ubwoba cyane. hari umugenzi wanjye w'umupasitori yambariye umukozi w'Imana bakorana mu bikorwa by'Imana. hanyuma rero atangura kumva amajambo bamuvuga ko atari meza y'ibyaha by'ubusambanyi, mugabo urumva biramugora gufata. hanyuma rero umunsi umwe amuhaye inkoko hajya twakira amashikanwa, nyamukozi w'Imana nawe acagomba gutora ishikanwa ngo ashikane. agiye gutora mu mufuko aca arihemba akora mu mufuko utari wo, aca akora mu mufuko asokoye gutya we yasokoye amahera, aca asanga yasokoye amakapote menshi, nyabikapote bica biseseka mu rusengero. umukozi w'Imana. abantu basigaye bagaya Imana, abantu basigaye bakengera Imana, abantu basigaye bamenga Imana barayisumbya ubwenge. abantu barambara amakoti bakavuta bavutiye ku bintu by'ishano, barakengera Imana, barasuzuguye Imana. ihayira kubwira ngo ibyo urabikora nanjye ngahora. ukibaza yuko mwanye nawe rwose. reka baraje no mu masengesho bakoze ibintu by'ubuyobe, abantu bakagaya Imana, abantu baragirirwa n'ubuntu, Imana ikabatuma ku bakozi bayo bakababwira, ariko umuntu akabiraramangana. ihaye ivuga ngo ibyo urabikora nanjye ngahora. ngo ukibaza yuko mwanye nawe rwose. iki gihe rero cyari kibi, cyari kigoye, abantu bari bagaya Imana. uno mu-enjeniyeri rero aca arubaka Yeriko, agitanguye kuyubaka agishyiraho fondasiyo, agishyizeho umushinge, Bibiliya yatubariye ngo umwana wiwe wifura aca arapfa. mugabo nawe nyine ngira ngo agira ati n'ibisanzwe
twosanga ari urupfu sije mbuze ndi umwe, mugabo Imana yari yarabivutse. Imana yari yavuze mu ijambo ryayo, carigerera abantu basigaye batitura ijambo ry'Imana. Hanyuma agiye gusozera urwo ruzitiro yugara, uwundi mwana we nawe nyene aca arapfa. Bibiliya yatubariye ngo nk'uko ijambo ry'Imana ryari ryaravuzwe na Yosuwa ryari riri, abantu muri ino minsi basigaye basuzugura Imana. Narasomye hariya mu Vyakozwe n'Intumwa 10:3 kumanuka ukabandanya, Petero igihe yagera kwa Koroneliyo yavuze ngo nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ngo ariko mu mahanga yose uyubaha. Mu Kirundi bavuze ngo uyubaha, ariko usomye neza birukiga rwose guhera hejuru mu ndimi zindi havuga ngo uwuyitinya. Nkihagaze imbere yanyu ndongeye kwifuriza ishengero ry'Imana ugutinya Imana kugaruke mu izina rya Yesu. Abifuza ko ngo twongere kugira impwemu yo gutinya Imana, gumiza ibiganza hejuru, ndakwatuye ko gutinya Imana mu izina rya Yesu. Imana iratinyitse, gumiza ibiganza hejuru, ndakwatuye ko ibi bintu Imana niyongere guhishuriye. Imana iratinyitse, Imana si so wanyu, Imana si muvyarawe, ni Imana iteye ubwoba. Turasengeraniye Imana yongere kandi gutinya Imana mu ishengero, Imana yongere kandi gutinya Imana mu bakozi b'Imana, Imana yongere kandi gutinya Imana mu baririmbyi, Imana yongere kandi gutinya iboteka domaraba. Haleluya! Yongere kandi gutinya Imana. Yesu abahezagire, Yesu abahezagire. Gutinya Imana, Imana itugarukanire gutinya Imana, gutinya Imana. Hamwe umugabo nkanje ashitse imbere y'Imana ajugumira agahinda gashitsi, akavuga ngo uri Imana nyamana, uri Imana y'icubahiro. Imana idukize imwe mu by'akagaye, akakagaye kariko karinjira mu ishengero, umuntu ugasanga aje atukanye n'umugore akaca yigisha ngo bagabo ngo mukunde abagore banyu, nawe wawe ariko ararira, uwiwawe atuntuye yamerewe nabi. Imana idukize, Imana itugabire kuyitinya mw'abantu. Ibi bintu byongere bigaruke mu ishengero mu izina rya Yesu. Petero ageze kwa Koroneliyo asanga uwo mu ofisiye wo ku rwego rwo hejuru afise ugutinya Imana. Bibiliya ivuga ngo yubaha Imana akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Yaratinya Imana. Namye niyumvira ngira n'abana yababwira ati mwabana muje mutinya Imana, mwambare mutinya Imana, mutambuke mutinya Imana, muvuge mutinya Imana, muje kuri telefone mutinya Imana, muvuge ubutumwa mutinya Imana. Mana garuka mu kugutinya muri twebwe. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Rero ico gihe nk'ico cyasa gutyo, abantu bari basigaye bagayana, bari bacinjijwemwo n'umugore mubi. Uyu mugore, banyihanganira abagore, uyu mugore naramwase. Hari ibyago. Uyu mugore yitwa Yezebeli, yari umugore mubi. Hariho abahinga babiri bibaza ngo Ahabu atarazana uwo mugore ngo yoba yari umuntu mwiza, ngo yoba yari umuntu mwiza, ariko ashitse mu rugo uwo mugore acaramwonona. Kandi
kandi ngahinge nicishirizemo akantu gatoya. Nagira nifuriza abahungu bacu mutararongora, muvyitondemwo mugende buhoro buhoro. Iyo bitoye nabi hari aho bigenda nabi. Undi mugabo ngo yari afise umugore amugoye mu minsi yahera. Rero kera mu minsi heze tukiri batoya, iyo tugomba kuronka ifu, muravyibuka ari iwacu twari dufise ibintu vyitwa isekuro. Abantu mukuza ivyo bintu no vyarabayeyo. Tukagira n'ibintu twari twavyita imisekuzo, ngira mwe muvyita imihini. Hanyuma rero uri ugasekura, umuntu abangutse yasekuza imisekuzo ibiri, hamukayungurura. Uwo mugabo rero ariko arasekura umugore yicaye, akagenda kuvoma umugore yicaye, ngo yaca agenda aratera agakorasi ngo ntabara Yesu ntabara. Hama ngo mugatera umugore wamaye arangora. Yo, abana bacu Imana ibarinda abagore nk'abo. Abagabo muri mu makorasi nk'ayo turabipfurije inkomezi z'Imana, kuko navyo bibaho. Imana ibongera inkomezi bashinga naye. Twebwe Imana yagiriye ubuntu ikaturinda ayo makorasi. Imana ihezagira abagore bacu. Hanyuma rero uyu mugore Yezebeli yari mubi, yari umugore ameze nabi. Reka ndababwire utuntu tune twaranga Yezebeli, ndaza kuduhuza na bino bihe. Ikintu ca mbere nasomye kuri Yezebeli, Yezebeli yari umugore yiganza, yari umugore aganje umugabo. Mu rugo kwa Ahabu na Yezebeli, ijambo rya nyuma ryari rifiswe na Yezebeli. Niwe yari afise ijambo rya nyuma. Muramwibuka tuba ko Eliya yamutumye kongo ejo, niyo ntakugira Ahabu yarihe. Ahabu yarihe umugore w'umwami, niwe yasohoye icyo twita mu Gifaransa decret. Arayisohora decret. Uyu mugore yari mubi, yari umugore mubi. Ikindi gihe Ahabu, muzasoma mu Bami wa 21, aragenda abwira Naboti ati Naboti, uyu murima wawe wumpe, ngomba kurimamwo imboga. Ariko mwami none yaza gutora agatongo ka Naboti, yarabuze harimo imboga boga, ngo ngomba kuharima imboga. Ari iwacu bavuga umugabo, afise umugani uvuga ngo umuntu agomba kukurya ntabura imboga gukoza. Aca aragenda n'Abisirayeli. Imana yarababwiye ngo itongo ry'abavyeyi nimuze murigurishe, nimuze murikabe, muze murigumane. Nawe atacavuga ati nuhoraho nakavyumve ko nogurisha ishamvu y'abasogokuruza. Imana iduhezagire. Turafise umutwaro ngo nuhoraho nakavyumve ko ibi bintu basogokuruza baturatse twobidandaza. Ibi bintu ntitwobidandaza, ibi bintu ntitwobikaba imishahara, ibi bintu ntitwobikaba amashure, ibi bintu bikwiye kuguma ari ivyamwemu yera mu izina rya Yesu. Hanyuma rero ako navuze mwarakumvise, mbega ndaba bakumvise ako navuze. Imana ibahezagire. Abatakumvise muri akabarize hanze, ariko nari navuze akantu. Hanyuma rero Ahabu aca ataha ababaye, mbere ngo acashika aryama ku ruhome atavuga. Yezebeli aca araza ati kumeze uko ni kubera kutavuga. Ati Naboti ntiyangiriye ibi n'ibi n'ibi. Urumva Ahabu yaza yaraganjwe, yaje atanga raporo y'ivyase mu gihugu, ati yangiriye ibi n'ibi n'ibi, nk'umwana atagira ijambo. Hanyuma umugore ati wewe bagiye ko wewe mwami w'iki gihugu, genda upanga bisonzeshe. Hama bisonzesheje Naboti bazoca bavuga ko yagararije Imana n'umwami, baca bamwica.
umwami aca yakira urupapuro aravyandika arasinya, ariko mu by'ukuri ibyo bintu byanditswe nande? Nimba mwanyumvise mwumvise byanditswe nande mu by'ukuri? Ni Yezebeli. Yezebeli rero ni mwemu y'ubugarariji, ni mwemu y'ubutagondwa, ni mwemu y'inyoshambi. Iki gihe cyacu igituma Eliya akwiye guhaguruka ni igihe hari mwemu z'ubugarariji, hari mwemu zitarizo. Hanyuma rero Yezebeli rero bamaze gusohora icyo kete mwati naboti ko yishwe, bashaka gutanga pata arapfuye. Yezebeli acavuga ati genda rero, genda ushikire itoko. Ariko Eliya niho yarari. Amen. Ndakwifurije Eliya, wongera ugarukana icubahiro c'Imana yawe. Eliya cagenda gutegera, tuzobigarukako. Hanyuma akantu ka kabiri nabonye kuri Yezebeli, uyu mugore yari yarishe abavugishwa, yari yarishe abavugishwa benshi, ku buryo igihe Eliya yahunga yabwiye Imana ati Mana, abavugishwa bose barabamaze, na jewe barangenza ngo banyice. Nimwasoma mu gice cya 18 ku murongo wa 4 havuga ngo ushimaho Yezebeli yahonye abavugishwa buhoraho, ngo Obadiya yahitanye abavugishwa 100 arabanyegeza 50 mu isenga imwe, yindi 50 mu rindi, akabagaburira ibyo kurya n'amazi. Yezebeli yari yagize isekeza, yari yagize ihonye abavugishwa bose bo mu Bisirayeli. Ahantu yumvise umuvugishwa yayisha, yayakuraho. Nashaka mvuga ikintu, iki gihe kiriko kirica abavugishwa. Abavugishwa baramaze gupfa benshi, dufise abavugishwa benshi bapfuye. Hari abavugishwa basigaye bavugishwa bironderamwo inyungu, hari abavugishwa basigaye bavugishwa ivyiyumviro vyabo. Iyi ni mwemu ya Yezebeli, turayivumye mu izina rya Yesu. Dufise abavugishwa basigaye bavugishwa ivy'ibikomere vyabo, ho kuvugishwa ivy'Imana yabwiye. Muri no minsi nakiriye mwene data, kandi yaranyemereye ko nzobivuga ivyo yambariye. Nakiriye mwene data aranshingira naye ndanezewe. Yariko yari yatevye kuronka akana. Hanyuma rero haba umuvugishwa yakunda kumusengera. Musi umwe acaramubwira bicaye muri salo, acaramubwira ngo umve, ngo Imana imbariye ngo naba muri bajya bahungu mwakundanye, ngo imbere yo kugira mariage ngo ugende muryamane, ngo uvyara akana, ngo kandi Imana ibimbarire yahanyene. Mwewe mwumva iyo yari Imana? Oya. Ndakunda abantu bari mu Imana, sinovuga iyo ntahe yose. Mugabo Nyamudame aramubwira ati mparure rimwe. Wanyumvise? Mvuge gatatu wagiye, wamviriyeho. Iki gihe kiriko kirica abavugishwa. Iki gihe dufise uburongozi hamwe bugwanya abavugishwa bukuri. Dufise kandi abavugishwa bavangiwe. Iki gihe impwemu ya Yezebeli iratumariye abavugishwa. Nimba mubabaye nkanje, twongere tubwire Imana yiciye impwemu. Iyi mwemu yatumariye ko bavugishwa. Turakeneye ijambo ry'Uhoraho rigaruke mu ishengero. Turakeneye ijambo. Haleluya! Turongeye gusanga ijambo ry'Uhoraho nirigaramo. Amen. Amen. Haleluya. Tukiraboremo, tukivuga aya majambo, impwemu zahumanye nizihumanurwe mu izina rya Yesu. Tukivuga aya majambo, abavangiwe nibahumanurwe mu izina rya Yesu.
turakeneye abavugishwa bari mu ijambo ry'Uhoraho. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Iyi mpwemu ya Yezebeli iki gihe kiriko kirisha abavugishwa, kiriko kirabagirira nabi. Dufise abantu batacumva ico mwema abwira amashengero, dufise abantu batewe mu mitima yabo bavuga ngo uku niko warahagize atari ko warahavuze. Imana idutabara, Imana itugirire ubuntu, Imana yongere idusange mu izina rya Yesu, Imana idusange mu izina rya Yesu. Ndifurije umuntu wese ari hano, Imana imuha impwemu y'ukuri, Imana ikurinde impwemu y'ikijakija mu izina rya Yesu. Hakaba hari umuntu muri mwebwe ari hano yavangiwe, ndamwatuye ko kubohoka mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza. Yezebeli namusomye kandi muri iki gitabo nyene c'Abami ca 2:22 nsanga Yezebeli yari n'umurozi akongera akaba n'umusambanyi. Yezebeli urumva ntiyabumbwa na Ahabu gusa, yarafise n'abandi bagabo. Mwavyumvise mu migirwa y'Abayeri hari imyanya basambana. Yezebeli rero yarafise n'uburozi, yarica abantu. Yezebeli iyo yakunaniye akoresheje igisirikare yarakwica akagukuraho akakuroga. Ugira ibintu navyo muhaye murumva mwebwe nimubona ko impwemu y'uburozi yagarutse mu ishengero rwose. Hari impwemu y'uburozi iteye ubwoba, hari impwemu y'uburozi hayirinjira mu ishengero. Nico gituma Imana yampaye iri jambo ngo Eliya garukana icubahiro c'Imana. Eliya garukana icubahiro c'Imana. Dufise abarozi basigaye bari mu ishengero, dufise abasambanyi basigaye bari mu ishengero. Amakuru menshi ateye ubwoba, dusanga abantu bari mu ishengero bafitaniye imigambi yo kwicana. Ubu dufise abantu basigaye bagendana ubwoba yuko bazobaha isumu. Ubu dufise abantu basigaye bafise amagara ahungabanye kubera babahaye isumu, babahaye ibirozi, babagiriye nabi. Haleluya! Ariko ndafise ijambo ryiza, iki ni igihe Eliya Imana igiye imuhagurutse ngo agarukane icubahiro c'Imana yacu. Amen. Abumva bavyizeye muvuge muti amena. Naho bimaze uko, naho ivyo biriko birinjira, ariko hari biteye ubwoba gusumba ivyo, ni n'uburozi buriko buraca mu nyigisho za kino gihe. Muri kino gihe dufise abigisha b'abarozi, dufise abigisha b'ibinyoma, bigisha abantu kuja mw'ijuru badaciye ku musaraba. Dufise inyigisho z'ibinyoma zitakibwira abantu kwihana. Ubwo n'uburozi. Nta murozi angana umuntu abwira umusambanyi ko azoja mw'ijuru. Nta murozi angana umuntu abwira imbaragwa ngo izoja mw'ijuru. Nta murozi angana umuntu abwira uwundi ngo Imana irakwemera kandi atogejwe n'amaraso ya Yesu. Uyo n'umurozi nawe. Nico gituma bivuga ngo inyuma hazoba imbwa niki n'abarozi. Mana idufashe. Yewe gaye, hari abantu benshi bakiriye inyigisho zitarizo, inyigisho z'ubuyobe, inyigisho zizimiza. Muri ino minsi mu buhinga bwa none hari inyigisho zizimiza nyinshi. Amashenge ariko aragwira rwose, kandi ibyo si ngombwa kuvuga ko, ariko muri yo hariko harazamwo inyigisho z'ibinyoma nyinshi ziteye ubwoba, inyigisho zizimiza, inyigisho za antikristo, inyigisho zivuga Yesu wundi, inyigisho zivuga ubundi butumwa atari ubwa Yesu. Iki gihe Eliya akwiye guhaguruka akagarukana icubahiro c'Imana. Iyi ni mpwemu mbi ya Yezebeli, iyi mpwemu mbi
iriko iracengetereza n'ubusambanyi bwo mu buryo bw'imwemu. Ahise itubwira ngo abantu bose basenga ngo bakwiye kwemera yuko ngo ari abana b'Imana. Mbere ubavuga ngo yaba uwusenga aciye ngo kuri Kiranga, n'uwuciye kuri Yesu, n'uwuciye kuri Confucius, n'uwuciye kuri Buddha, ngo abo bose ngo bahaye bamwe gihambaye ngo nuko bashika ku Mana. Ibyo bintu sivyo. Hariya mu Byakozwe mu 4:12 havuga ngo kuko atarindi zina twahawe abantu bashobora gukirizwamwo atari izina ryande. Oya rivuge ryande. Amen. Haleluya. Ya Yesu. Haleluya. Iri zina n'abadayimoni bararitinya. Iri zina n'abarozi bararitinya. Iri turibo. Haleluya. Iri zina na Satani arizi. Kwa iri zina ryamunesheje. Mfasha twongere dushime iryo zina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Nagenda basabe muzungagiza amaboko gutya. Mwongere mumvugire muti Yesu, 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 Yesu. Hari icyo birema mu isi y'imwemu. Bandanye muvuga Yesu. Haleluya. Yesu, Yesu. N'abari mwemu mweza bari hayitera. Turazira imoteka ito. N'abasaba muvuga cyane Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Reka ndababwire Yesu gatoya. Reka ndababwire Yesu gatoya. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh. Reka ndababwire Yesu gatoya. Amashure yose maze kwiga nayo ndiko ndiga, nasanze iyo bavuga akahise bavuga ngo imbere yo kuvuka kwa Yesu cyangwa inyuma yo kuvuka kwande kwa Yesu. Hari uwundi mwabonye? Oya. Kandi iyo twandika ibitabo, iyo twandika ibikorwa bikomeye byo muri siyanse, baradusaba kwandika abantu bakomeye babaye barurangiranwa. Hariho ibintu wayurandika udashizemo amazina mwamwe bitagira ingufu, bacabona ko ari ibikorwa by'umunyantege nke. Ariko natangaye bamwe muri abo bantu twandika n'abahisi. N'abahisi muri filozofi dufise umuhisi yitwa Sokrate, aravugwa cyane. Ariko twebwe Yesu iwacu, haleluya, sumuhisi, sumuhisi ni muzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ni umwami kandi ni muzima kandi araha kandi yamariye ko araha kandi yayemeye ko azokora. Haleluya,
by'ubwenge, si ibishobisho, oya si ibishobisho. Yesu ni umwami, Yesu ni umwami. Ababyemera mumvugire muti amena. Nukuri Yesu ni umwami. Reka ndababwira akandi kantu kamwe mutibagira. Yesu ataraza bavuga umuntu ngo yavutse mu 2000 apfa mu 1901. Yesu ataraza batera bajepfo. Mugabo haziriye bavuga ngo yavutse mu 2000 apfa mu 2050. Ubu baraduza, Yesu araduza. Nshaka tubona mu ijuru tuzoduga kubera Yesu. Isi naho yotubwira ko Yesu atariho, ntabyo tuzokwemera, ntabyo tuzokwemera, kuko na siyanse yatubwiye ko Yesu ariho. Ni umwami Yesu. Iyi mpemu rero ya Yezebeli y'ubusambanyi yo kugomba gufatanya ibinafatana yagatsindwa mu izina rya Yesu. Iyi mpemu ikeneye abagabo b'intwari nk'Eliya bahangana nayo. Ndaza kubabwira umuzo wa Eliya n'ibanga ryiwe. Nsozere mvuga ku kantu ka kane karanga Yezebeli. Yezebeli yari inshirasoni. Yezebeli yari inshirasoni. Mu majambo y'ikirundi c'iwacu yari umugore w'isutwa. Igihe Yehu yari yafashe ubutegetsi nanyene mu bami 9, aho yashitsa ivy'Imana yavugiciye muri Eliya, ashitsa ku kirimba. Yezebeli yari hejuru mu madirisha, acarabira mu idirisha, acagenda arondera amarangi ariraba, kuko mukahise k'isi abagore vyagiye ibikoresho bikomeye muri politiki. Yibaza ngo Yehu araza kumuraba atakaza ivyiyumviro, aguma amwiyumvirako. Ariko Yehu amuravye yaciye amubarira, yaciye abwira abari hejuru ati ninde ari ku ruhande rwanje, akamutiburira hasi. Baca baramutibura, bamutibuye imbwa zisha ziraza ziramurya. Umwanditsi yitwa Morgan Campbell yanditse ngo Yezebeli yari inkozi y'ikibi ku buryo n'imbwa zaratinya agahanga kiwe, kubera agahanga kiwe karimwo ivyiyumviro bibi, ku buryo n'imbwa zije kukarya zaragatiye ati pu. Akagahanga kisha bavugishwa kabayemwo ivyiyumviro vyisha n'abavugishwa, zigataho ziraraba amaboko yasheshe amaraso, tivyo biganza navyo turya, ziraraba ibirenge vyirutse inyuma y'abantu b'Imana, nivyo ntavyo turya. Baje kuraba basanze agatwe n'utuboko n'uturenge, ibindi zariye zahejeje. Nashaka ndababwire bene data, mu gihe kibi nk'iki abantu basigara ishirukanya. Iyi si irateye ubwoba, irimwo abantu bishirukanya, aho bahera basaba ngo bagende gusa. Irimwo abantu bishirukanya ku buryo basigara bafata abagabo n'abagabo ngo bagiranire mariage. Iyi ni mpemu ya Yezebeli, iyi ni mpemu ya Yezebeli, impemu y'ubushirasoni, impemu iteye ubwoba. Narabivuze ahantu hamwe, twaragiye mu nama imwe y'abigisha ba teoloji benshi bari bakoranye mu isi. Hanyuma rero duhuriraho n'umwe mu ba teoloji bavuye i Buraya, arambarira ngo mu mashengero y'iwacu yari umupasitori, ngo abagabo barongana n'abandi bagabo ngo n'abakristo mu ishengero. Mubafashe iki? Ngo nta kimwe tubafasha, ngo turabaremesha, ngo kugira ngo bihanganire ngo ivyabashikiye. Mwebwe ntimusoma ijambo ry'Imana, ngo nta na hamwe Bibiliya ngo ibibuza. Yesu we, impemu ya Yezebeli y'ubushirasoni, aho umupasitori asoma ijambo ry'Imana ntaribone. Bibiliya yambariye ngo bafise amatwi ariko ntibagirane, ntibumva. Ni ishirasoni n'abantu barinda n'abantu bariho ngo
araza rero aca aragenda no ku kirimba, sinzi aho yaciye garde y'umwami, arinjira ashika no kwa Ahabu mu gihe kibi nk'iki, aca aramubwira atumve imvura ntizosubira kugwa, ntasubiye kubivuga jewe ntibayindigiriye. Kaca karagenda nta n'uwakirutse ko bagata ako gasazi ako gasazi karagenda, mugabo umwaka urahera uwundi urahera, batangura kwiyumvira ati wa muntu ivyo yavuze bishobora kuba ari vyo. Bibiliya usomye neza ivuga ngo Ahabu aca aratuma documentation itangura kumurondera hirya no hino, baramubura. Imana yari yamunyegeje. Nagira nsozere mvuga haleluya, haleluya, oh haleluya. Ndarabote modelo naho igihe kimeze uku, Imana igira ihagurutse ba Eliya. Naho igihe gisuku, Imana igira ihagurutse ba Eliya. Araboneto, haleluya. Imana igira ihagurutse ba Eliya biteguye guhangana na sisiteme zose z'ubupagani zo kurwanya Imana, kandi Imana izodukomeza. Atu abaraboteka inidopendo labo, haleluya. Muri iki gikorane Imana yarampaye amajambo, haleluya, ngo mparaboseketo, ngo mbwira ba Eliya mu gihe nk'iki Imana yaje isuzuguritse, mu gihe nk'iki Yezebeli kwavuga niribo, n'igihe cyawe ngo uhaguruke uvuge uhagarare, nirabote, haleluya. Imana igusange, Imana ikweze, Imana igutegure, Imana iguhindure, Imana igusange, Imana ikwiyereke. Ibi ni ntasubirizwa, ibi ntibisubira inyuma, haleluya. Imana ikeneye guhagurutsa, Imana ikeneye gukoresha, Imana ikeneye gutoranya. Naho wononekaye, naho ari ibyo washakayemo, naho ubyugizemo iminsi, Imana yakuntumyeko, haguruka ugarukana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ureboterebo, haleluya. Ugarukana icyubahiro, icyubahiro cy'Imana yawe. Muri iki gihe Imana isuzuguritse, muri iki gihe Imana ikangatse, muri iki gihe Imana iri kwivugwa nabi. Eliya, 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 Eliya. Naje kuvugira kuri Eliya. Eliya asinziriye, Eliya ari mu byaha, Eliya ariko akora ibibazo Imana. Imana igira ikugirira neza, ikeneye kugukoresha. N'aya majambo y'Imana abayumvise mukayizera, Yesu abahezagire, amen. Kano gatondo ngomba dusengeranire muri kano kanya. Nibande bumva boza bagasanganira Yesu, bakamubwira ati Yesu, byaratugoye, twaravyononye, byagenze nabi, hari ibyo tutakoze, hari ibyo twagize nabi. Nagomba mwunamika amaso yanyu usenge wiyumvire. Haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Numva nizeye Yesu ari muri iki gikorane, ko azogukora kw'ibintu, ko azogukorera ibintu. Kino gikorane kigiye kukubera intango y'ubundi buzima, haleluya, y'ibindi bintu ugiye kuvuga. Isi irakeneye Eliya, ishengero irakeneye Eliya, igihugu cyacu kirakeneye Eliya, imiryango yacu irakeneye Eliya. Eliya, haleluya.
none mwoshobora kuza mugasanganira Yesu mu maraso. Karibu mani bahezagire, karibu munyaruke, kandi munyaruke muri aka kanya. Ibi bintu ntibisaba kuba guteba kuko urafise ubwenge, nawe urabona ko ari ibintu mu mutima bidatondetse. Uhagurukuze mu izina rya Yesu. Haleluya. Uhagurukuze mu izina rya Yesu tugira ngo dusenge dusaba amaraso ya Yesu. Nimunyaruke bene data, turabahaye kaze mu izina rya Yesu. Turabahaye kaze, turabahaye kaze, turabahaye kaze mu izina rya Yesu. Turabahaye kaze mu izina rya Yesu. Amen. Turaguhaye kaze nawe usigaye, reka kuvyirengagiza. Ibi bintu ni ivy'ukuri, kandi mwebahera kubwira ingaruka yo gutunganya, kuko igihe kirageze yuko Imana iguhagurutsa. Amen. Kugira ngo ukore ico waremewe. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Amen. Haleluya, haleluya. Twekaze umwungere wa mbere w'ishengero aze gusenga asaba amaraso ya Yesu. Mwami wacu Yesu Kristo, mwana w'Imana nzima, turagushima ko ari wowe mutangabugingo, turagushima ko ari ufise ububasha bwose bwo guharira ibyaha biciye mu maraso yawe. Turanezerewe Mwami ingene waduhezagiye mu ngoro yawe, turanezerewe ingene wakoresheje abakozi bawe, ijambo ryawe ryabaye iciro birabiyemwo. Niyo turabona bene data bahagurutse mu izina rya Yesu, n'abatsinzwe n'ijambo ryawe, n'ababonye bafise ibibazo n'uruhagarara, n'abumva bitagenda neza mu mitima yabo, ngabo barakwegereye, nta kindi bagomba n'imbabazi zawe, nuko bari ibyaha byabo kugira ngo bihanagurwe n'ibyangara kwibuka imbere y'Imana. Mu izina rya Yesu, abantu bose urabasobanukiwe, abantu bose urabazi, urazi basi ryawe n'ishara ryabo, wewe wasobanurira n'inyura yabo, ntacyo bokunyegeza. Baraturira akanwa, barizeye mu mutima, mu izina rya Yesu. None nawe Mwami, yo bari utabaharuriye, yo bagirire ikigongwe, ibyaha byawe bihanagurwe, bivyeguye kubika imbere y'Imana, ubagira wera, uweze bose kandi batunganye amazina yabo. Haleluya. Guhera isaha bakurikirana no kubagira inama mu minsi yo kubaho kwabo. Urakoze kubahariye, urakoze kubejeje, turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Tugomba tuze gusenga bene data. Twagira ngo duhe kaze umuntu yumva yifuza ubushobozi bwa Mpwemu Yera, kugira ngo Imana imushoboze. Kubera hano ibibanza byamaze kuzura, urashobora guhagarara tugira tuduze isengesho imbere y'Imana. Imana ikuzuza ubushobozi, kandi agusaba uhaguruke ubifitiye umutwaro, ukumva umenga ntibiragufata neza, urabanza urindire nazo bari umwanya wawe. Ariko umuntu yumva mu mutima hari akantu k'agashavu, akantu k'akaroroge mu mutima, avuga ati ndagomba Imana nanje nyuzuza ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Imana ishoboze guhagarara mu gihe nk'iki, Imana ishoboze kunesha mu izina rya Yesu. Tugira tugusengera Imana, kandi ko Yesu ari hano. Jewe muri iki gikorane numva nizeye rwose yuko Yesu azohakiriza abagwaye benshi, abagwaye benshi bagakira, n'imitwaro myinshi ikishugwa. Nagira saba umuntu yo bagwaye canke bafise umutwaro kanaka agiye guca ukuboko hejuru, agora ikiganza. Haleluya. Tugira dusenge. Mbega bene data mugoroye ibiganza, murizera ko Yesu yobikora? Yego, bibabe ko mu izina rya Yesu. Turasaba umwungere wa kabiri aze gusenga kugira ngo abagwaye n'abafise imitwaro bakire mu izina rya Yesu. Turasaba Pasiteri Samson aze gusenga, asaba ubushobozi bwa Mpwemu Yera ngo Imana yongere busuke hano hantu mu izina rya Yesu. Dusenge Imana.
nyene icyubahiro mana ngoro vyagiye mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Turagushimiye Yesu, wabitubariye ngo warabimenye ko tuzokoranira hano. Haleluya, iryo jambo ryanezere ko wabimenye. Iyo utabimenya ntiwaza hano, none rero warabimenye. Oh, haleluya, warabimenye mana, warabimenye, Yesu, warabimenye kabisa. None rero baje abantu bahagurutse baragwara, kora ibimenyetso n'ibitangaza nk'uko wabibikora. Wavuze ngo wamuzoba mukoraniye niho nzoba ndi. None urumva noneho igikorane warakimenye ko kizobaho. Yesu, waragitangiye uruhusha, nihuri rero. Haleluya, 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 nihuri urahanyeni, erega nihuri. Abantu bafise imitwaro, abantu bafise izingwara, kwarihuri batabare. Kwarihuri none turabigusavye mwana, turakwinginze utabara abantu bahagurutse bafise imitwaro, bafise ibibasesereje, bafise ubumuga, bamwe bagwaye mu mutwe, abandi bagwaye mu nda, abandi mu maguru. Yesu, kora ibimenyetso. Haleluya, tabara abantu. Wabwamubiwe uteze ingwara, ndakuvumye mw'izina rya Yesu, ndakuvumye mw'izina rya Yesu, ndakuvumye mw'izina rya Yesu. Toka, funga katika jina la Yesu, funga. Na uwezo ufise nandagahimba ku bantu b'Imana. Abantu b'Imana nibitegevye kuko Yesu nihari, kandi Yesu arabivuze nibitegevye. Haleluya, nibitegevye abantu b'Imana, nibagende neza bakorera Imana batuje, bafise umutima mwiza batiganyira. Yesu, wewe aho umuntu ababara urahabona, wewe icyo umuntu ariko aragusaba mu mutima urakibona. Aba bantu bahagurutse barwaye ntibasubire inyuma bagwaye, arihuri kandi warabimenye. None Satani we yocagira yega yocavuze inzamba ati ba bantu rero ntibafise ubatabara, yoca bazigiriza, yoca bagora. Ndasabye mw'izina rya Yesu, umuntu wese yajenga afise ibimusesereje, afise ingorane, afise imitwaro ikomeye, mw'izina rya Yesu ari hano, ndasabye iyo mitwaro yose itembagazwe. Haleluya, nibaronka amahoro bose. Mwabantu nimuronka amahoro mw'izina rya Yesu, ronka amahoro mw'izina rya Yesu, nimukira ingwara mw'izina rya Yesu. Wavuze ngo muzorambika ibiganza ku bagwaye bakire, turarambitse ibiganza kuri abo bantu bose mana. Ikiganza cyawe si kigufi ngo kinaniwe no gukiza, ikiganza cyawe kikiza abantu bose, abantu bose. N'uri Buraya yokira kuko wewe wihose. Urakoze mana, urakoze, uratabaye, urakoze, urabakijije. Ndabigusavye mw'izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turumvise ijambo rikomeye kuri kurahagurutsa ba Eliya. Aba bose bahagurutse mana, baragomba ngo bahagurutse. None rero ntiboshobora kwica Yezebeli batagira ubushobozi. Tugisenga turasavye ubushobozi bw'Imana bwururuke, inkomezi zururuke. Haleluya, ubushobozi bw'Imana bwururuke. Turahanganye na Yezebeli, turakeneye ubushobozi bwo gutuza Yezebeli. Ububasha bw'Imana nibuze, mpemuyera. Haleluya, mpemuyera. Abantu bahaguruke mu nkomezi, abasenga basenge mu bushobozi, abavuga izina rya Yesu barivuge mu bubasha, kugira ngo mana ibintu byose bikorwa mu bubasha bwawe. Izo nkomezi turazigusavye akakanya, umuntu wese umugendere. Turagomba muri kino gikorane uzukore bishasha, n'abifuje umubatizo wa Mpwemu Yera bazobahera muri kino gikorane. Abantu baze bakubone, abantu baze banezerwe, uzubunguruza ubakure mu bibanza barimo bose, urinde ibibanza, uwawe waruze amavuta amasha. Iyi saha mana ugendagende, uyu mwanya wose ugendagende. Twumvise ko ingabire
gukora mu rutonde rwiza, turakeneye amavuta mashasha mu izina rya Yesu. Urabikora Mana, wiyubahiriza uzobukoze, tubisavye mu izina rya Yesu, amen. ndafise mugihagaze, gume muhagaze. Ndafise umuntu Imana imbariye ngira nature kwira ijambo. Uyu mudame agize iminsi arizwa n'urugo rwiwe, yarageze igihe abwira n'Imana ko yopfuma apfa, ivyo bikagarukira ngaha. Ngihagaze hano ndatuye gukira ku rugo rwawe mu izina rya Yesu. Uramodeka, urugo rwawe nirukire mu izina rya Yesu, kandi nawe urakabaho mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire. icyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. ku bari hanze y'igihugu tambutsa akamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abahezagire. Ijwi ry'usemera